gatatu diaspora y'u Burundi yabahaye amezi 3 kugira muze mwatunganya ico kibazo canyu hanyuma musubire muri network ya diaspora. Nagomba ndakubaza niye garanti ishaka kutwereka yuko mugiye gutunganya ibintu neza kuburyo impande zose zihurumbira ayo matora. Nuko izo nzego zose kwari zibiri zaramaze kwicara ziko ziravugana kandi ibiganiro biriko biragenda neza. Rero turizeye yuko mu minsi itari mike tuzobashikiriza twongere dutange n'ikiringo c'abantu biyandikisha ukundi bagomba kwitoza kugira turonke abagomba kwitoza batari bake hama duheze dutange n'umunsi amatora nyezi nazo shobora kuberaho. Ndi sinzi nka Yoeli mba muri Etazini nkaba ntuye muri South Dakota hama nkaba ndumwe mpagarariye amatora tutegura ya BDUSA arishira hamwe y'abarundi riri muri Amerika. Haravuzwe ikibazo c'amatora bwa mbere mwarongeye ikiringo cyo kurunka amakandidati haranaba n'ikibazo ca uwahoze arongoye ishambi BDUSA yari mu matora Samuel Ndayiragije kinjura mu matora mbega ubu bimeze gute inyuma y'ikinjura rya Samuel Ndayiragije ko dasuye kumva ikintu na kimwe kivuga ku matora ubu bimeze gute muri BDUSA? Ya matora tuko turatunganya neza kuko Samuel Ndayiragije yarashikirije ko tagiye kwitoza ariko hari impande zibiri uruhande go Samuel yarimwe n'uruhande rundi rero izo mpande zibiri cyo tuko turakora tuko turabahuza kugira bose binjire mu matora abarundi bose bari hamwe nico kintu tuko turakora kandi twongera dutunganya inzira y'amatora ingene izogenda itomo y'abantu bose bitabire nkuko ari abarundi bari mu mahanga baze batore indongozi bifuza nico kintu ano masati tuko turakora ndizera yuko mu kwezi kwa kabiri kwa gatatu bizoba vyatunganye vyose tuzoba dufise inzego zikwiye mwishiramu ya BDUSA. Ego muvuze mu kwezi kwa gatatu diaspora y'u Burundi yabahaye amezi 3 kugira muze mwatunganya ico kibazo canyu hanyuma musubire muri network ya diaspora. Nagomba ndakubaza niye garanti ishaka kutwereka yuko mugiye gutunganya ibintu neza kuburyo impande zose zihurumbira ayo matora. Nuko izo nzego zose kwari zibiri zaramaze kwicara ziko ziravugana kandi ibiganiro biriko biragenda neza. Rero turizeye yuko mu minsi itari mike tuzobashikiriza twongere dutange n'ikiringo c'abantu biyandikisha ukundi bagomba kwitoza kugira turonke abagomba kwitoza batari bake hama duheze dutange n'umunsi amatora nyezi nazo shobora kuberaho. Watubwiye yuko uri muri BDUSA mbega woba uri umwe mu bantu baba baratangurana na BDUSA uravye iki kiringo muciyemo ncizi ingorane muciyemo muri BDUSA ukabona nakazoza kayo urabona yuko muzosubira gutera imbere ku murindi nkuko BDUSA yari yatanguye? Ego shamu BDUSA ndi umwe mu ba igihe yatangurwa ndarimwo kandi nkongera nkagarikira n'amatora igihe iryo shirahamwe ryahaba none rero yaciye mu bibazo byinshi kandi rimaze ibintu byinshi mu gihugu cy'u Burundi. Ndizera yuko mu minsi iri imbere bimaze gutunganya bazoza gufasha Burundi nkuko bashiri Burundi imbere cyane baze gufasha bazane amashira hamwe hano kugira abantu baronke ubuzi bongere abacu baronke ico bifashisha. Rero turizera neza yuko amatora yamaze guhera abantu bazokwitabira ku bwinshi hama baze bagarukira igihugu cy'u Burundi. Mbega muri BDUSA muri mugeze ku maeta angahe ari muri BDUSA uravye ikinjura rya Samuel Ndayiragije murabona ko muzosigana mu maeta angana iki? Ikinjura rya Samuel ntizosha bisobanura ko amaeta twatugezeko yazocagabanuka twatugeze ku ma state yarenga 30 yari yamaze kuja mwishira hamwe hafi abanywanyi 200 bari bamaze kuri jamu. Rero ikinjura giwe ntiyavuye mwishira hamwe ahubwo arimwo ari umunywanyi mu bandi kandi ashishikara akora ibikorwa nkuko yamya bikora gusa ico yakinjuye ni kuba umurongozi wishira hamwe kuba umurongozi wishira hamwe ntibisaba kwishira mu cyadisubira inyuma hari abandi bazohaguruka bazorongora ishira hamwe kandi izoshishikara itera imbere. Akabazo kanje uri Murundi uri muri vacances uwaraje hari abarundi benshi bataraza muri vacances haciye imyaka myinshi cyane ndetse n'abavukiye mu mahanga batarashika muri kino gihugu ubona gute igihugu kimeze gute mbega nakaye kamotera abandi bantu batarashobora gushika muri kino gihugu? Ego abarundi bose bari hanze y'igihugu batarashika mu gihugu cy'u Burundi ndo batera kamo ko boshika bakibonera igihugu cyacu ni igihugu ciza ni igihugu kirimwo amahoro utembera amasaha 28 nta ugufata nkaje mazinga ryose ndi hano nta muntu numwigeza afata ansaba na passport cyangwa ansaba karanga muntu. Urumva rero ni igihugu kirimo umutekano ukwiye abantu baridegemvya nkuko babivuga hanze ngo Burundi hari intambara cyangwa barafata abantu ku nguvu ariko mu Burundi hari amahoro vraiment umuntu atembera atakibazo
rero ndobwira abo bantu abatarahashika hano mu Burundi baze bahashike bibonere hari vyiza vyinshi bobona kandi bazana amajambere mu gihugu cabo cy'u Burundi. Yego mu kurangiza hari akabazo cyangwa kandi ntuba nakubajije biturutse ko ntari Imana mushobora kuba mufise mu gishisiza abarundi yaba mu makungu canke abari nga inijambo ringaho. Ya cyo ndobwira abarundi bari hano mu gihugu cy'u Burundi nuko twebwe turi hanze nuko turagerageza uko dushoboye gukunda igihugu kandi bivugwa ni vyinshi bivanye n'ishira hamwe ya BDOC ko ryagiye riza rifasha mu gihugu cy'u Burundi bamwe baravuga ngo mbega nishira hamwe gimigambwe nishira hamwe rigwanya leta ariko nishira hamwe rikorera igihugu nishira hamwe rifasha umurundi wese rigomba abarundi bose bari hasi nabo baronka akazi baronka ico bakora rero n'abantu bakunda igihugu kandi bipfuriza ineza ku gihugu cy'u Burundi. Twizera yuko mugiye kuza mu kwindwi mu Burundi muri benshi kandi muzanye n'ifashanyo ku barundi. Ego nkuko twanye tubikora murabizi gihe hagwa imvura twaratereye miliyoni zirenga 200 none rero n'ubu oye kuri diaspora tuzoronka abantu bazohashika nanje ndizeye ko nanje nzoba ndumwe nzoshaka gushika muri diaspora izo maringa ryose. Indundi TV tugukengurukiye namwe magize neza kuduha umwanya.